Mwaramutse neza muri bande nifuza iki? Amazina yanjye nitwa Cubahiro Shabir, nkaba ndi umwavoka naje kuraba umwe mu bafungwa bafungiwe ngaha yitwa Niyonkuru Yusuf Akbar. Nimwe musanzwe muburanira? Ego cyane. Ni igiki covyemeza? Afise urupapuro. Urakoze cane. Mubonana umwanya ungana gute? Kubera yuko ari rendez-vous ya mbere duhanye nibaza yuko umwanya munini yamugabo sinini cyane. Muri ino minsi ntivyoroshe cane ko tubareka umwanya munini kuko hari ibintu vy'imanza vyinshi. Iminota 10 murabona ko mutoyirenza. Urakoze cyane. Nimwicare harya tuca tubereka ahari. Yusuf. Naam. Umeze neza. Ashimwe. Umeze neza gakuba. Tekpa. Bon, jewe n'umwavoka wawe kandi nagerageje kuraba ku bintu bagerageza kuvuga kuri wewe amajambo hirya nino ivyo bakwagiriza, reka ndavyite ko ibintu bakwagiriza. Ndabona neza yuko ari ubeshi. Ni vya bindi nyene bakwagiriza, sivyo? Kandi nagerageje gutoza ndavye mu article yose nagerageje kuraba yuko nta kosofisi ahubwo ni vya bintu nyene ishari ry'abantu wowe ufise abantu mufitanye ibibazo n'abansi ngerageza gukwepa bakiyumvira ibindi ariko ndazira gukwepa kabisa. Abo bansi ubu bazi cyane ntabwo ndamenya nzi ko nzira kubakwepa gusa. mbega ukoresha uburyo bwawe bwo kubakwepa ku buryo sibwo petetse baca bashaka gukoresha kuvuga kugira iki kugira bashobore kwagiriza ibibazo byabo? Ndabakwepa nka coronavirus, ndabakwepa ngira birimana nkahunga ingorane nabo kabisa. Uragerageje kuraba nabonye neza yuko ufise abansi bari hafi yawe swati mugendana canke musangira namona ndafise abansi nawe waje kumvugira urabafise barahari cyane. Rero iyi ka yawe ndibaza yuko tuzosubira kwicarira ko neza hama turabukunda ushaka kubukura ngaha kubera yuko nagerageje kuvugana n'aba juriste aba juge barambwira yuko kino kintu kabisa kuri Akbar siwe uzoba mukoze nitwava ahantu naho turashaka kuhakwepa kabisa. Oya nugira ikibazo ndiko ndabitigitamo ndiko ndavyirukamo ko ndi ngaha kubera wewe nibingoera ko ndi ngaha urumva. Asante sana avoka. Ego je ndibaza yuko twobandanya tuyaga n'ibindi kugira peut-être nshobora kumenya nkakiri kunyene nka Kubaru nyene nka Yusufu ndakumenye indani kugira ejo canke rya ejo muri amatoza ndiko ndakora nzoronka ico nzoja kuvuga mu bantu ibintu nk'ivyo meze neza. Ariko ndashimye ubuzima bwa hano hantu bumeze gute? Buragoye ntibworoshe kabisa. Rero reka duce muri hangout gatoya nasho gutwara sivyo? Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de papa ibintu ni fresh sana kweko ni Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Boss for real, that's my name. Umutima wanje uraryohewe cyane kubera yuko iyi ni ya vendredi nyene shobora kuzana umutumire agashobora kwigisha ibintu bitandukanye. Muri kino kiyago cacu hari ikigwa rimwe canke bibiri ushobora gukuramo muri kino kiyago cacu. Rero uyu muntu ndamuzi aracigiye kitari gitoya. Uyu muntu ndamuzi nkora akazi k'ubukonvoyeri, nkora akazi kama bus ngerageza kuririmba amwe mu majambo yanditse mu ndirimbo zibe zitandukanye. Uyu muntu ndamuzi yuko ari umuntu wa mbere natanga gukoresha ikiganiro hangouts
for the first time hari mu mwaka wa 2022 ni Akili Badman twakoranye ikiganiro this time around aciye imyaka igera kuri 2 turasuye kandi guhura kugira dushoboye kuyaga muri imyaka 2 yarakoze ibintu byinshi muri imyaka 2 amateka ni menshi muri imyaka 2 yaradukwefye ibujumbura mu Burundi arigira muri Europe muri imyaka 2 yarakoze ama hit song menshi atandukanye reka ndakubwira yuko niyo nkuru Yusuf Akbar hitmaker w'indirimbo nyinshi abenshi tumuzi ku izina rya Akili Badman. Mbega izina rya Kiriku Akili Badman ryaje gute? Mbega uburyo tubandanya twumva mu muziki wiwe abukoresha mu nzira izahe canke nibwahe buryo akoresha kugira tukubandanye tumubona yuko ari mushasha mu maso yacu reka ndakubwire yuko ubuheruka yahora muri Europe aho yakoze tour mu bihugu bitandukanye. This time around arafise n'indi show Europe tour ari kumwe na mugenzi we umuvukanyi wiwe nawe soni ni Double J once again badusura muri Europe. Ndakwibutse kandi yuko afise indirimbo shasha kuri account yiwe ya Kiriku Akili official kuri YouTube indirimbo yitwa Kwepa. Impamvu namusanze ngana uko nashoboye kuza kumva abo banse yashoboye kwepa bakwefye mu nzira izahe kugira twe ejo canke ejo tushobora kumenya kuntu dushobora kubakwepa kama kawa. So ladies and gents, as you know, nkuko dusama tubikora mu kiganiro Hangout, ndagusabe mu vyubahiro vyawe aho wicaye na famille yawe, aho wicaye n'umukunzi wawe, aho wicaye na babantu peut-être na basi bawe utawizi, aho wicaye na babantu mu vyumba kumwe, amashi menshi na karoro kenshi kuri Badman Akili. Ufise menote ndibaza guce birakunda ugize guca. Yeah, Akili umeze neza ndaryoye kubona for one more time. Turakunda guhura kenshi mugabo muri Hangout ni ya kabiri dusoye guhura cy'imyaka 2 amateka ni menshi nkuko nabivuze warakoze ibintu byinshi hari ibinogo byinshi waciyemo tutamenye hari umunezero mwinshi waronse twe twamenye n'ibindi tusigeze tumenya mugabo uko biri kose ibintu byari bimeze neza. Umeze neza ariko ndashima Imana kabisa. Muri yo 2022 gushika mu 2024 haciye imyaka 2 tutarasuye gukorana. Turabona ivyo maze gushikako ndifuza kumenya nicaye ikintu Akili canke Kiriku agerageza kugira yamafise bwa buryo nyene kugira muri yo myaka 2 nitumubone yuko yamanutse hasi tuguma tumona muri ya standard yiwe irenze kandi akabandanya dubu. Icyambere no gusenga nkasaba Imana kwanza amagara kubera ko nitwabikora tutakiri bazima. Ikindi naco no kubikunda ibintu nkora ndabikunda For real. No kudacika intege sinigera ncika intege. Buri kintu cyose kirankomeza ari ikintu cyiza ari ikintu kibi ari commentaire nziza ari commentaire mbi byose ni ibintu binkomeza. Ibinkomeza ni byinshi ibintu bizotuma mba Kiriku atandukanye no Kiriku no munsi ni byinshi nkuko nibyo nsubiza inyuma ari byinshi ariko byose nibyo batatakiri bazima. Rero icyo nsaba nico nkorera ko cyane no gusaba Imana amagara umva ko ndi muzima. Kiriku no munsi buke akaca hinduka n'igihe ibanga riri ngaha hagati ugira uvuga ati jewe sishaka kumera nkuko nari meze ejo. Sinkunda muri rusange sinkunda gusa n'abandi sinkunda kuguma wawe ndi nyene ndakunda kuba unique. Sinobaho iminsi yose kwa kundi nyene ndakunda habe n'imyendeko kabisa. Muri wewe mu kazi kiwawe no mu muziki wawe no mu konse. Nice one. Reka nsubira inyuma kuri niyo nkuru Yusuf Akbar. Yari umwana afite indoto zawe, yari umwana yifuza kubaho mu buzima bwawe, yari umwana yifuza kubaho mu ndoto zimeze gute? Niyo nkuru Yusuf Akbar yari umwana yakunda umupira nakunda gukina umupira nkongera kandi nkaba narasoma Qur'an cyane ari mfite indoto zo kuzoba umushehe cyangwa nkaba umukinnyi w'umupira ariko cyane nsanga mu muziki ariko indoto zanjye zinini nyako ari kuba umukinnyi w'umupira. Yego abenshi surtout kwa twakoze mu idini y'Islam baratwemeza yuko cyangwa bakatwereka yuko umuziki udutwara kure y'Imana yacu, umuziki udutwara kure ya Islam cyangwa umuziki udutwara kure no kwiyegereza Imana. Kiriku music hamwe n'ijambo ry'Imana cyangwa n'idini rya Islam ugerageza kubyitwararika gute kugira peut-être nuje kure yavyo? Jewe gusenga ni ikintu mfata ko ari ikintu gifatira mu mutima bitava ku bintu ukora kuko hari n'abadandaza umubiri basenga hari aba taxivero badasenga
hari abamotari basenga rero ikintu cyo gusenga nibaza ko kiva mu mutima w'umuntu. Nice one. Yego niko ndavyibaza. Yeah. Kandi si uko abasenga bose bera, nshobora no kuba ntasenga ariko nkaba nera. Uko biri kose. Yeah. Bon, umwe wese afite definition yiwe. Yeah. Uko biri kose. Ingozi niho peut-être izina rya Kiriku ryafatishije muri iyo myaka ya kera ko avant yuko ngahi Bujumbura tubimenye. Jewe nakunze ndaba dessin anime yitwa Kiriku. Natanguriye mu ijoro. Sa? Natanguriye kumenyekana mu ijoro. Gute? Tanguriye mu ijoro niyo najemba. Nice one. Byo kwisi byagaragaye byahereye mu ijoro. By'ingozi byaje maze kuva mu ijoro. Ariko nahereye mu ijoro. My name is Son of Jah. Urabizi cyane rwose. Wahereye mu ijoro urahitira byatari mu ijoro baranze. Yeah. Nice baranze. Nice. Baranze. Yeah, uvuye mu ijoro ugeze Ingozi before ko tukumenya nga BJ hari yanye petit twa bamaze kubaka izina umaze no gushika ku mitima y'abantu benshi hari yanye sivyo. Ikibazo canje gihagaze ngaho je nakunze ndaba dessin anime ya Kiriku twese turabizi ku ma YouTube ku ma television batwereka kaga dessin anime ya Kiriku mugabo igizina rya Kiriku ricereza no muri industry ya music ya 257 sivyo. Iryo zina ryaje gute? Ninde umuntu wa mbere atanga kwita Kiriku? Umuntu wa mbere yanyise Kiriku bamwita Tane no mu DJ w'Ingozi. Cyo gihe naba kwa Jean Paul abanyengozi baramuzi yarafise akabari. Rero na abantu bavuga ko ndi mugufi mugaje sindavyemera. Bavuga ko ndi mugufi banyita izina Kiriku bivuye kuri ico. Ariko sinarikunda. Ariko izina udakunze niryo for sure. Abantu babandanya kunyita Kiriku igihe kimwe mura n'umusaza w'umuswahili aramisiguro ya Kiriku numva ndarikunze arambwira ati burya Kiriku sumuntu mugufi nkuko abantu babyibaza. Ko rugiye kuraba n'ijya filme ya Kiriku burya byarangiye Kiriku abaye muremure. Yarakubise bizu karaba araba muremure. Ariko insiguro ya Kiriku ni akiriku. No bwenge. But to the next level. Buci izina nca ndarikunda nca ndavuga naco bitwaye ndarikoresheje no mu kazi kanje ko kuririmba ahora n'abana ngira nitwa Kiriku umuntu wese duhuye ndamubwiye ko nitwa Kiriku akikanga gato nca ndavuga ati izina ndarikoresheje mu mpano yanje mu byo nkora ara kandi kabijyagezana guco Kiriku kirafata. Hari Ingozi nyene just till gacari hari ya nyene kubera yuko abantu benshi twaje kumenya mugabo hari abantu baba bifuza kumenya biography ya Kiriku hari ya muhira byari bimeze gute ukuntu yagiye araduza master buhoro buhoro gushikaho ageze this time around. Music turatangura baduca intege turatangura tuko turirondeza eske umurongo wacu ubuhagaze he igihe utangura umuziki uvuga ati jewe ubunye reka nze ndaririmba yari for fun wabitanguye uvuga ati reka niryohere peut-être ndyohera abagenzi cyangwa wavuga ati jewe uno muziki this time around awugiyemo target yanje ni nimba atari banga target officially yahe gitangura? Byukuri ibintu by'imiziki na bitanguye za target ni mfise nta takintu na kimwe ndabishakamwe uretse ko numva ndabikunda. Ibindi bintu byose byagiye byizana bivuye ku kuntu nabikoze ndabikunda. Yuko nashise ngaha nkagera ngaha nkagenda hariya na hariya ngatera imbere byaje byisunga kuko nabikoze ndabikunda. Nabikoze ndabikunda sinari ndabizi sinigeze nibaza ko bizogera ngaha nta nivyo narota nta nivyo nasaba Imana ariko narabikunda mu nyuma abagenzi nibo batangura gukunda ibintu byanje kantera intege ndaronka abantu bantera intege mu nyuma nkanabiheba nkagenda nkina umupira. Ariko mu bana nyene dukinana akabamwe abampanura bakambwira urimba neza zo zirabigira iki ndavuga reka ndabikomeze ariko nabikoze kubera ndabikunda. Kandi n'ubu ndabikora kubera ko ndabikunda kuko turabona kubisha mu mutima ndabikunda cyane numva ari byo bintu nshoboye kandi ndakunda kubona umuntu yishimye kubera njewe kandi rero nanje ndikeneye navuye no mu muryango Kenya kugira nshimisha abantu mu yindi nzira bidaciye mu muziki biragoye cyane gose. Rero umuziki ni ikintu kimfasha kunezereza abantu gushika ku kintu nanje mba nifuza. Nice one.
mama Imana imwakire inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rest easy yari wa muntu ya supporting ukibitangura yari wa muntu cyangwa yavuga ati mama wanje niwe mufana wanje wa mbere niwe mufana wanje wa mbere ndibuka yuko mama wanje yigeze kurondera umusani w'Ingozi bitwa Suza Swaga abantu benshi baramuzi kubera ko yari yarabonye ko nkunda ibintu byo kuririmba aramurondera aramwicarika aramusaba ngo ndashaka umwana wanje amenyekane Ingozi bamumenye byose abiki Suza mubwira bisaba irakindwi Ingozi yose yogira imumenye mama aravuga ati ngiye ko yarondera kugira umwana wanje ibintu akora ibintu akunda nyene bibandanya bitera imbere inyuma yaho mama wanje hari equipe yitwa Message Ngozi hari umukoca yitwa Piero mama wanje niwe yahora ntwara nkamubwira ndakunda umupira akagenda tukazinduka mu gatondo ka kare cyane agiye kunyandikisha muri Message ariko mu nyuma ndamubwira sinikunda ibintu by'umupira nkunda umuziki akagerageza uko ashoboye kugira nyene abone nyene ko nisanze mu bintu nkunda rero n'umuntu yamye ashigikira kandi sinzi ko yari umufana wanje sinzi ko yakunda ibintu nkora ariko muri rusangi yakunda jewe yakunda kumbona nishimye kabisa ariko yari umuntu wanje kandi n'ubu nibaza ko ariko biri uko biri kose warabaye igihe kitari gitoya mwibarabara uhasolinga ikibazo canje gihagaze ngaho kuri igihe wari hariya mwibarabara target wavuga ati reka jewe ndonderere family ino cyangwa wavuga ati famille reka ipambanire je nanje nipambanire uko wanje yari ibintu bya famille nekera niyumvira ndi mwibarabara kubera ko nari ngifise mama wanje nariraba ibibazo nari ngifise bya ibibazo byanje uretse kugira iryo rungu ryo kumva ko utari kumwe na famille ariko ibindi bintu byose nari mbayeho nka jewe nyene nta kintu niyumvira no kuri jewe siniyumvira ko nakora ibintu nyene nari mbayeho muri freestyle we makapela ya ariko maze kubura mama wanje numvishije mbaye umugabo shemba umugabo canangura kwiyumvira kuri famille nangura kwiyumvira kuri batonya banje na tonya wanje agatangura kumbwira ati ndakeneye iki ugasanga akeneye nawe ikintu ukeneye urumva guco nca ndaba umugabo nangura kwiyumvira kuri famille yanje niho byahereye kwiyumvira kuri famille yanje ariko nkiri mwibarabara nta famille yanje nigeze niyumvira kurese kuyikumbura gusa ariko kwiyumvira ngo ndakeneye kumubona petite sœur wanje ariko ariga muri France ariko ariga ndakeneye kubona petit frère wanje ariko nabyo nigera niyumvira kabisa ariko ubuzima bwarabinyigishije bwarabinshizemo mpaka ndavyiyumvira mbega kuba umugabo ukiri muto kubwa bivuze iki bibaza yuko muri no mwanya biko bigufasha gute kuri jewe no bifata kwanza nk'amahirwe naronse kubera ko hari n'abantu bapfa batabaye abagabo uwo ukabona arakuze afite imyaka myinshi kandi abantu bakamwita umugabo ariko ugasanga si umugabo rero kuba umugabo ukiri mutonya nibaza ko ari amahirwe adasanzwe kubera ko niyonja ivyo canke ejo nzoba mfise famille nzomenya ko hajya nzoba mfise famille inshallah nzomenya ko vyitwaramwo rero ndi muri entraînement wacha michik sound before you kuja performing performance wotakarigera umusogira umuryango yalla performance nigera zogira umuryango plan zogira umuryango kutse nachagwana kwanza na njewe na familia yanje kama abandi bazoza mu nyuma Imana imaze kubitegura igihe n'icyagera nice one Akili cool bad man Imana ira blessinga turatangura kubona talent yawe ngayi Bujumbura turatangura kubona ingabirano yawe yuko iri to the next level kuma videos uri ku ishuri kuratenga ama cappella turavuga ati who's this guy who nani nani byari ibintu byiza cyane washike muri Bantu Boy niva Ingozi no I mean nshatse kuvuga igihe twatanga kubona yuko music career ya Badman yatangiye kuza muri songs iri serious cyane ni muri Bantu Boy aho wakoze indirimbo nyinshi zitandukanye ziraba hits bimera neza mugabo sishagwagarara rwose kuri Bantu Boy mugabo nifuza kumenya warigeze gufata ingingo uravuga ati reka nsubire ku Gatumba umaze kuva muri Bantu Boy sivyo kiya gihe byari bimeze gute kugira ushobora kuvuga ati jewe reka nsubire hari ivyo muziki ndabihebe
mbega wari ufise iyindi plan y'ibindi bintu peut-être ugiye gukora cyangwa wavuga ati kiya gihe rero sinari nahevye umuziki. Abantu benshi nibabizi sinari nahevye umuziki, ahubwo urazi kugira usimbe ubanza kwitazura. Ni wo simba utabanje gusubira inyuma. Ushaka gusimba ahantu harehare ubanza gusubira inyuma kwanza. Bivuye ku bintu byari binshikiye, nanje ndi umuntu kono niyumva mu mutima nyene ntariko ndavyakira. Byabaye ngombwa ko mbanza baduge bewe bambagije ngo nzoduga niyo haciye. Billman Boy ni ide ya Double J. Maze kuva ruguru ubuzima bumaze kwangagaruka. Double J n'umuvukanye wanje n'inyuma y'ivy'imiziki twashatse kugira ikintu kizoguma kiduhuza. Turaraba ku bintu bitubaye ko iki tuyumvira no ku bandi kukuntu umuntu uretse n'umuntu yavuye Birimani, hari n'abavuye mu Burundi bagiye za France zahe bagiye gushakisha. Iyo uri umuntu rero wavuye ahantu ukagenda gushakishiriza ahandi, hariho ukuntu uba wiyumva nyene nkaho utari nyene utisanzuye, ukumva uri wenyene. Turatanguza ico kintu cha Billman Boy mu kuremesha nyene abantu bose bagize ahantu bava bagiye kurondera ahandi kabisa. Ariko Billman Boy no nizo zose wavuze zitarahaba yari isanzwe ihari, kubera ko Billman ni isanzwe ihari natwe tutaranaba, uretse twebwe ko twayitanguje nk'akazi, ariko ni ikintu cari gisanzwe gihari kabisa. Abantu benshi birabacanga, abantu benshi usanga baza kutubaza twebwe ati bebajya abantu team ya Kiriko na Double J ni team bari kumwe, canke bajya abantu ni juste nyene babugenzi bw'iwabo bakavuga ati kadukorane, canke bajya abantu nyene ibibazo bikaza ari byinshi. Mugitangura Billman Boy yari target yo kuvuga ati umviriza to create team wanje nawe. Dushobora kuba group n'ibizopfa binabayeho, kubera ko Double J yatanguye umuziki akora ukwiwe, kandi twagiye kumenyana afise abantu biwe, nanje tuja kumenyana afise abantu banje. Uretse ko kuja hamwe ari nkomezi byatumye nyene tugira abandi bantu benshi, ariko Double J n'umuririmbyi akoresha imbuga ziwe kwiwe, nanje ngakoresha izanje. Ariko twavuze reka tuje hamwe, ariko turagira n'ikintu kiduhuje arico Billman Boy. Nice one. Ubunye ndashaka kwita ko umustar, kubera yuko iyo uvuze Kiriko mahanga ukabereka n'ibiharuro kuri YouTube baravuga ati yego none umuririmbyi duserukira neza mu gihugu cyacu. Ubuzima bw'ubustar Kiriko abenshi barakunda kuvuga ati ngo umuntu yaborejwe n'ubustar, cyo tukaje usanga biko bivugwa n'abafana bavuga ati naka asigaye yigira commentaire zimeze nk'uko sivyo. Mbega kubaho nk'umustar mugabo ukabandanya uba muri ya community nk'uko usanzwe bigenza wewe, ukabandanya uba humble imbere y'abantu bose, ukubaha atampamvu yo kwishira hejuru kunuko wewe ubibayemo gute? I mean how comes ushaka maintaininga ivyo bintu? Rero n'abantu bakora ibintu bituma baba abitwa abamenyekanye, bamenye yuko nk'ibintu by'umuziki cyangwa ikintu cyose ukora ugira umenyekane n'akazi. Nyuma y'ako kazi ni nk'uko hari umuntu akora akazi ko mu nzu, ni nk'uko hari umuntu anyonga ikinga, nyuma yo kunyonga ikinga mu kibano aba ari umuntu nk'abandi. Rero na Kiriko nk'ubu ngo ngaha ndo muririmbyi watari umustar kabisa, ariko ninarenga ngaho ninahura n'abataxmen, ninahura n'abaki, nza kuba ndi niyo nkuru Yusufu Akbar, kubera ko sinza kuba ndi mu kazi k'umuziki, nsaba kwitwara nk'abandi nyene nk'uko abandi bitwara, kubera ko utitwaye nk'abandi hariho n'amategeko abihana. Right now urafise benga yatari sana, benga ikibikora neza kandi irimo na message muri iyo ndirimbo nyene. Ni indirimbo kwepa, personnellement ni guyanje ni indirimbo je nkunda sana, kubera yuko ugerageje kuraba video, relax, vibe, energy byose bimeze fresh sana. Iyo tuje kuri iryo zina asante nakubadi, iyo tuje kuri iryo zina rya kwepa sivyo, bisigura yuko muri runo rugendo rwacu turahura n'ibintu byinshi bidutsitaza, mugabo we try our best kugerageza kubikwepa sivyo. Badman, iyo umenye yuko Kabosi ari umwansi wawe utitwaramo gute? nje nta mwasi mfise,
nuko nyene umuntu ubwenge buba bwakoranye ko nyene cyangwa ugasanga mu kurondera ubuzima bwawe byashitse uranyiganza n'ubwanje ariko sinumva ko hari ufise umwasi jewe. Hari ikintu bavuga ngo you receive what you give. What? Do you speak in English? Yeah. Icyo utanze Nico. rero nanjye nta muntu nanga. Tubayeho mu bisubizo ibyo ukorera abandi ibyo nawe ukorerwa. By'ukuri sinkunda abantu bose ariko nta muntu ndi umwansi wiwe. Nkuko nanjye numva rero atamwasi mfise kuko nanjye nta muntu n'umwe ndi umwansi wiwe. Nibiragushikira umuntu akifuza gukora ikintu kibi. Uzomubaza uwo muntu nje navyo namenye. Nje navyo namenye. Ariko by'ukuri numva atamwasi mfise. Numva ko ari umwansi wanje agenda avyiyumvire ko neza. Asubiza ubwenge inyuma. Aza gusanga atari umwansi wanje nta kintu na kimwe cyo tumamwe. Nice one. Simboni impamvu n'ukuri. Uretse ko nyene mu buzima bishikana zibana zidakomanye birashika ugasanga nyene mwagiraniye akabazo n'umuntu ariko sinibaza ko ari umwansi wanje by'ukuri. Kweli. Muri kwepa relax y'amajambo peut-être inspiration yo kwivuga. Iriya ndirimbo imaze imyaka 3. Imaze imyaka 3 iriya ndirimbo yari ya DJ Feedback. Ariko ni indirimbo twakoze tugishikirwa n'ijya ngorane yatumye ndugaruguru. Iriya ndirimbo amajambo avugwamo n'amajambo mva mutima pana amajambo mva rurimi amajambo mva mutima. Inspiration yavuye ku bintu bya dushikiye muri iriya situation. Yego Feedback mu nyuma aravuga ati irimbira kubereye kandi Imana imuhezagire niba bishaka kwisohoka izosohoka utabishaka ndashiramo inguvu zishoboka. Imana imuhezagire Elare, Imana ihezagira abantu bose bamfashije. Iriya ndirimbo niyo ndirimbo yanje ya mbere irimo ubufasha bwinshi kubera ko yansabye ibintu ntashobora kuronka, yansabye ibintu birengeye uburyo mfise. Rero irimo amaboko y'abantu benshi, abantu bose bamfashije Imana ibahezagire. Ariko inspiration y'indirimbo yavuye ku ngorane zadushikiye. Yego indirimbo y'amajambo mva mutima ifatiye ku buzima kabisa.